ndaraniruhiye ndakwandikire ngo utuntu wowe kene ko dukundana on fait l'amour et puis c'est fini on a amour quoi c'est amour n'utwo tujambo hari abandi bakobwa rero usanga ari ugasanga yego akazi uragashoboye neza akihe amour urukundo urazi kurukora neza yego mugasanga kubera DADJU n'umuririmbyi international ndamukunda urabyumva umuririmbyi nyene nakunda arimba twatujambo nyene abantu barira tumwe abana banyotewe barira nk'ivyo genda bishobora no kuraba Rudia ndizwa niki Retwa yarize amoso daruma tubabaje byaraheze umva nk'abantu mwe nabo zino zakubara nta ma emotion kigira ma emotion gani ibyo bintu urumva nige no kana abana bashuje ga simbizi je hari umwana yanciye ko banzi simbizi emotion ndazigira kamera umwana je yanciye ko kandi yaje agira rero tura araje ntango bivyaye muri contrat menya yuko n'amafaranga yagombye kuyabasubiza atarashika itariki d'abord shone yari kuba samedi oya yari kuba vendredi yari kuba samedi avant yari kuba samedi yaciba vendredi yababwiye ati je mfise idiri iri important muri Maroc soit chukweni franga yenu canke sho muyihindure muyishire vendredi kandi muri konta na conférence de presse yarimo kandi hari yagiye uno munsi utwaya tujanga tukaja mu media urumva so sakagaye haveri biri mu mugabo ndakunda umurimbyi ari professional baga Kazwa TV bakunzi ba Kazwa TV reka ndabashimire cyane mwe mukomeje kudukurikira ndabaha ikaze abari hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ariko bose n'abari hanze yacu muri diaspora ngo hariho n'abanyamurenge abanyamurenge bavuga ngo n'abanyamurenge nyene kuko bavuka imurenge mu minembwe urazi ntaho nzi ika mukundondo. Oh my god. Reka turabika za ubembe muri Fizi. Je namusanga nabuze mu muntu ze muri introduction. Urahazi none abanyamurenge. Naho nzi mugandi mukuje ko ndafise umuntu wanje. Okay. N'abanyarwanda bazi. Ushaka dukora ikiganiro mu Kinyamurenge. Yego. Ariko rindira rwose no Ikinyamurenge gitandukanye cyane ni Kinyarwanda. Ibintu mbeho ninde yaguhaye ikaze kuri kuravuga ndaribi ngari uranyira ikaze ntakibasha. Yes bakozi bacu murumva ko ibintu byatanguye kuryoha cyane ukabutaragira subscribe nirazi muyikora bamaze kubona simbizi wasema vuma ngaho imbere ya kamera ubizi neza ko ibintu noneho bigira bigende neza. Yes ukabutaragira subscribe yikore ukaba ubonye ikiganiro kubera ko simbizi nzi ko agira turire agira pasura agira yica ibintu yaga ibintu bizima wewe tugira partage gusa kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Kuri micro ya kabiri ndakira mbere nagenda kwita umutananirwa nirahandri ya nane yego umutananirwa n'umuntu wese atigana nirwa twese yigirishije je bantaziriye munuko twakire mwuko munuko turaguhaye ikaze kandi akazi n'umengo karambera ubu. Okay ngani fresh ni fresh je akazi nje yatanguye ukiyita imbere yuko muzuka kama none ngo ni bisigurike ntushobora kunukisha umunuko waranute oya umuntu w'umunuko nyene je ndibuka nk'ikiga ku ishure niga 10e hari umwigisha yitwa Busingizi Mwendaviki yatwigisha iharuro yaranda bakazavuga ati toi tu n'es pas fou tu es la folie elle-même. abo twiganye mu 10 kuri lycée Dirac babyibuka twe nize kera 10e kibaho kandi urashaje simbizi ndashaje nyene zako tungana umva ico gera abo twiganye mu 10 baravyibuka yuko umwigisha yitwa Busingizi Mwendaviki. Uwo mwigisha niko yitwa we nawe witwa la folie ntiyavuga ati tu es fou tu es la folie elle-même. Tu es la folie en personne. Donc tu n'es pas umusazi uri bisazi wonyine uri bisazi umva yaranda abatu umva mizi byarura hajya ashobora kuraba umuntu avuga ati none
c'est quoi c'est quel phénomène okay ntiyata umunyeshuri haherewe ntiyiga ugati wo tuye urakiye ubwenge mugabo ni atonda kuravye niga parce que nta devoir yabigira ivyo nta devoir nimwe nigera nkora oya Proma kuri iminsi aya ba devoir ngo genda muri devoir ana nakimwe naca nigira mu muziki nyibwirira amakuru y'iminsi jewe nenda ukumbuye wewe cenda nenda ukumbuye asante none ntunkumbuye Drake ibyo bintu manu zigomba kwegera abantu nga muri entertainment yo abantu bakumurana turabizi habiki oya turiko turahindura ino game twamaze kugira yindi image y'ukuntu nari umuntu wagufuhira simbizi ko abandi mpora nkoresha bafite ama emission nk'ubu byose nabibwira nk'umuntu nzi ko ari engagé quelque part none we nimba uri engagé en cachette umva rero je nisimfise abomfuhira none ari uranyereka sawa uzomunyereka hari go sanga nawe wenyine numfuhira Shayibaza nka unsanze mu kindi kiganiro nkindi baby kirambwira ibyo oya rabizi ko twasho duheze none ntiwumva none wasema vumba wari umaze iminsi he bandi nganye ndiko ndabya entertainment wajuberewe asante 26 life ico kintu ni giki mbega abantu batakiye logo Alvin ntabaramubonana ndamaze kwimubonana nawe nyene mugasi namubajije kubera kugenda afise ibindi rega ndamubaza yani mu muryango turi muri Kazuare 26 live like mbona abantu urabona nkuko kwa Kazuare nabonye mwaritayeho cyane mu rasta ntuzi yakoresheje muri apare bijya byo kwitaho mu rasta genda umuntu wese afise juste vision imbono y'impinduka ni baki we 26 life ni projet ni brand y'umutipe yaba muri États-Unis yitwa Jules niwe manager wa ntuzenya wa 26 life nubu ejo yambwiye ko ari programme vendredi yo kuja gutanga gufasha ma orphelina hiyo bya kweli urumva ndakunda abantu ofete ari abantu bari kwagerageza guhindura image ya entertainment ibi warumbwiye byo gukumburana niki nabwiye hariho image indeya ari ma image aba entertainer baduhaye twakuze tuzi yuko umurimbyi ari umuvuwayu dukora tuzi yuko abaririmbyi ari abantu ata vision bafise niyo mpamvu uzosanga gushika ino saha umuntu wengene amaze kuronka post nzi neza ko ari umuririmbyi nuko bese batabizi ni gouverneur wa BRB warubizi ko ari umuririmbyi bo narabyumvise tu mugabo yaririmbye zahe mbega zirahari kuri YouTube arazifise yitwa gute sinzi ngene je no menya gute bamenya gusa ko ari gouverneur wa naganje kurondera indirimbo yaririmbye donc rondera gouverneur uyu mushasha urabyumva mugabo urumva ingwane nuko agiye muri yo post casquette y'uburirimbyi kija pembera n'umuzika caheba urazi impamvu ni kubera ya image baba bafise voilà yasana mu mbidufise rero hari abantu bariko baragerageza kugira tuyihindura muri abo rero nabakazwa yemera akavuga ndagize investissement ndatanza akazi ku bantu ndagidiki naje bakamakazi akavuga ati bon juste aba 26 akavuga ati no musi ndibuka umwaka w'ishuri utanguye yego 26 life yubona nga yaratanze amakaye ku bana majanane c'est vrai 400 umuntu yarakwiye kuvugwa vrai urabyumva isukwiye kuvugwa oya basi guhindura ishusho no musi umunyamuziki yaboneka nk'umuntu muri societe ari miziki ari utugende urazi ko imiziki bayita ngo utugenegene yego urabyumva gushika ino saa turiko turakora ikiganiro turacyari utugenegene ntibaratahura akamaro au fur du temps bukebuke sivyo twarabonye ingene fate akasinye gato urana ko naho nevyaci bitera induru kandi turasubira inyuma ku rufu rwa Miss Erika warabonye ingene yashingura mu iteka mugabo kwa Samova mix ntiyashingurwa none ahubwo nyene simbizi sukiraho nyene bige bintu vya habaye niki kibazo cabaye we nk'umuntu ni zige nduru twaciye tuzanga ku ma Twitter ibiganiro utangotera induru bica birasakuza ku buryo n'abantu bari batangiye kutubona bavuga ati no iyi ni dushobora kwandika kwiba bano bantu kwandi bisaba dusubire kandi twiyubake bushasha ndana babwiye ati ano memisho nakora na Gael namubwiye ati hari ibintu dufata umwa tuko turavyubaka yego tukafata tukubaka ibintu mugabe gacha bigo agacaza umuntu agacagomba kubisenyura iyo uri kuri alternative yo kubisenyura bisaba yuko umuntu ashira block no wasenye tugaburiza ngaho nyene ni mpamvu haci haba ibintu byo kuvuga ati aba bana abantu kubacira umukenge
niko biba bimeze ko turafise ibintu tuko turubaka jewe ndazi wambwiye yuko ati ngo byo gufuhira n'ibiki wose byo wambwiye cyari umukobwa banyimye kubera nkora imiziki kandi baramukunda rwose ankunda rwose yaragukunda kandi nawe uramukunda niyankunda ariko Birangira nkunda abavyeyi be bazanye ibintu by'igiswere yaca babwiye ati ndigiri kandi uko nusigo rukundo none ahubwo simbizi none je ndibuka uno musi nshaka kugera utaranyibagiza kuko kano kose unyibagiza sisimba wavuze ingene Miss Yerika bamushinguranye iteka mugabo some of mix ce n'était pas le cas nawe yashinguranye iteka mugabo kwa kuboko kwa twakubonye mu bantu bagerageje kugira gusubiza hasi ibintu canke bavuga ama commentaire yari negative nibaza ko rumwe twitwa ngo no influenceuse Nerinat kandi warigeze kuvuga ngo ikinyamakuru Nerinat azosohoka gukora ko emission wowe ntacho uzosohoka gukora ko par contre après Nerinat kuri ntuze kwa Juste Gaël kumukubita ni wewe waciye gukora hari emission kwa mukubita sure wona emission wakozeyo irinyereki ja kwirabe wa barayifuse mugabo barayikoze je sinidukiza mu cyamba iri he simbizi warayikozeyo iri he mugabo barayifuse mugabo nimba barayifuse mugabo barayikoze oya mugabo urumva après bijya bintu byabaye hariho impanuro zagiye ziraba abikubwiye yuko harabaye impanuro zitandukanye haratangwa ama recommandation haratangwa umurongo umuntu ategeza kuko iki ni igihugu yego iki ni igihugu nituri mu kirere urumva gifise umurongo gitegereza kugira ko yego hari ibintu uno munsi iki gihugu kiradukeneye mu iterambere cyane vraiment gari lo 19 twari muri studio uro 19 tuzoduga imakamba duherekeje tugiye kwakira urumuri rw'amahoro uravyumva ndagusavye lift twaratumiwe yego sivyo nk'abaririmbyi kandi tubisabwa n'iteka ati turabasavye muzoze bisigura ko uno munsi bariko barabona ico turi influence tugira barako barayibona kuno munsi ushaka kubona umuntu afise abantu barenga 50,000 bamukurikirana yego abantu 100,000 200,000 300 none bantu bantaba uyu muntu hamwe yo bapindisha gutya ntibopinda yego niyo mpamvu tuvuga tuti izi influence dufise tuzikoresha mu bintu bizotuma bavuga bati bajya abantu umwanya babayeho kwisa ari ikintu kinini yabakoze yego rero turiko turubaka ibintu agacaza umuntu agomba akabisambura ibintu bituma valoriza n'utwo tuntu dutoya umukobwa ntibazokubesha umukobwa ntibaza abantu baza ngo umukobwa ngo babaje ntabona umukobwa yanse mu milliardaire akikundira umuswere yo ngaho taro tuntu duto sakora ndakuyandikira mu ijoro ati minyone gute sava waraye neza twahura 5 heures tu vois baramevye cyane kubera ivyo sinamuga ubwo nyine abafise ubwire ngo ndakwandikira twikwa bye ndiryamiye ndaraniruhiye ndakwandikira ngo utuntu wowe ukene ko dukundana on fait l'amour et puis c'est fils on attaque amour quoi c'est amour n'utwo tujambo hari abandi bakobwa rero usanga ari ugasanga yego akazura gashoboye neza akihe amour urukundo urazi kurukora neza yego mugasanga kubera utamwandikira ugasanga akagiye gufata ari urutipe naze gatipe ma viagra bari oju so rero nibinda kubwira ari utudetaye duto urumva dutuma dufise ikintu kinini tuvuga ikintu kinini uzo turabi mwebwe bakobwa nimwe musanga uto tudetaye tutuma umuhungu muheba urabwo umuhungu gukorera ibintu binini yagose me aka message gusa gato yo musanganye yo gwana explica ibintu bi très simple kikaba big deal urabyumva rero ino game rero yacu ari ubwo budetaye buto mugabo usanga ufise ikintu kininiya ku ndongozi kwadukurikirana mu kibano yego cyo bituma rero utwo tudetaye duto tugenga mu bintu byo gusakuza twava utwo tudetaye usanga hafashwe ingingo ziremereye gose kuri twebwe yego ariyo mpamvu rero bisaba tuze turakontrola neza turaba tuti none ibisohoka bituvamwo n'ivyahe abo tubishikirije niba biza kubafasha iki abo d'abord bishikira ni bande bafise ubwahe bubasha twe twaronse amahirwe yuko indongo zisigaye zidukurikirana
urinzemo badutumyeko nuko baba bakurikirana mugabe Imana Imana ishimwe nuko ivyo vyose ubwo butumire twabuhawe inyuma y'ayo majambo yose baravuga ati naho ibi byabaye byose turababona yuko mukenewe kandi nayo mpamvu on doit avancer yego ngo iterambere ry'umuziki riracari kure cyane so tukubanyamitahe b'u Burundi yego batanga ibiteramo ku baririmbyi bahani iwacu mu minsi heze twarabonye igiteramo cabereye kuri Messe des Officiers bari batumiye umuririmbyi DADJU mukongomani yiyemeye umunyekongo tubona show yiwe abaririmbyi b'abarundi baperforminze bose hamwe bose mgo waririmba wenyene kandi usanga finalima n'indirimbo z'abarundi benshi abari bahari nk'abafana donc indirimbo zo nizo bari bazi indirimbo zabo gusumbangana n'iz'abarundi kandi n'abaravye donc wewe bijye wabihaye igicapi cahe as umuntu ari mu muziki w'u Burundi kundi indirimbo zabo niyo mpamvu jewe ari umuntu azambwiye ati wowe uri umustar ati niyo mpamvu n'ubu ndifatira kabisi nkigira ngiye kubera iki turafise ama illusion turafise ukuntu tutaramenya gusibla cyo ndamaze kugisigura kenshi bashaka kubona Bujumbura yuzuye uko ukibaza ngo abayi bamwe bose n'abarundi jewe ndazi hano hari ama communauté akomeye y'abamalien ona muri Afrique de l'Ouest aba Senegalais aba Malien aba Gabonais abaki baruzenga abaganda baruzenga ukazobona show y'umunyarwanda ije karonka abantu benshi none DADJU yagiye haje aravuga ati est-ce des Congolais ici oya bigeze ngo byari bishobisho by'abakobwa bari bishobisho n'abanyekongo bari ahato basukudanga myumviriza ico kintu ndamaze kugisigura neza urabyumva fan base y'umuziki w'u Burundi sivyo abantu bahora bakunda umuziki kera b'abarundi bari mu bwiza bari mu buyenzi bari bwiza buyenzi Kamenge yego abo nubo bagenda Nyakabiga no bagenda bakuzuza za saga plage za ndeke ari mu gihe cyabaroriro nabande basosokeye bakirima indirimbo z'igiswahili zafata ijya communauté yego mu nyuma y'indi communauté yaje ikunda umuziki w'abarundi bara abanyamusaga Kanyosha Kibenga za Kinindo hari abapeti nyene bo ari abapeti nyene bamwe sibyo urabyumva yego mugabe ibyo byose sana musaga Kanyosha kubira Ampa nibo baza ubundi budemu bwa harabuze ujya bukobwa bwiza uzobona mu makonsert bwinshi majbita babude ku mutakora nivyugo tumaze kugira byose tuzi umwana wo mugagara uzomwe ko umwana wo mugagara benshi y'abanyarwandakazi bya kweli gagara Nyakabiga bime yandakazi nivyo nabibonye ndabikubwiye ivyo ku mutakura nawe ari abanyamurenge benshi yake niyo mpamvu uzosanga nka mbonyi yagiye gukora nga ubona bose biorganije za mutakura za Nyakabiga bamo minabiyuwa nabikwambia bikoju nabiyuwa rero namba ujya munyekongo yaraje hano menya yuko hajya benshi bari abakongomani mugabo abateguye evenement barabarundi sivyo Amsterdam mugabo none urabanze ko d'abord muri mvyo mu Rwanda aje gukora shonga equipe yonyene abantu nje ndibuka ge Bruce Melody zanga haninje ku mupaka abantu barenga 3000 baje bava mu Rwanda baje ngamba oya mfise ikibazo simbi tufata nk'ubu hari abavuye Uvira nga abavuye Bukavu abavuye Igoma kubera ryanye DADJU voilà nabikubwira ico kintu kimwe namba ubona indirimbo za Fizo bandi baririmba tazobazi menya abari utahura ati abari ngaha sabanje oya mfise ikibazo kandi ikindi kigira kabiri naco branding y'igiteramo ntigeze ba branding yo kuvuga ati ni Fizo na Satube ninde uravyumva niyo mpamvu iyo umuntu eka arakora promotion y'igiteramo ukabuza iti ntumiye umunyamahanga kuko ndetse ukuberesha no musi biragoye ko umuinvestisseur yofata imiliyoni ziwe amajana ngo adishize mu Barundi yo homba urabyumva biragoye agira ijya communication oya je niko mvuga uravye ingene bakiriwe kuri stage bakayikigwa bose nko muri region nka Kidumu plutôt nka Big Fizo akagwa hamwe n'abavani Ice bavuze ko utanazi tane ndirimbo yiwe n'impunzi nenda kumije na vani yaduye gutya nta no menye vya vrai izina ry'Imana wenze none wowe ubona kije ndamwumva uko ngo ari kubitera mu n'ubu twohura aha ntawe nzi we basigihe
donc wowe uravye ugize analyse ukaraba ko igiteramo nyene cagenze ukara nyene babakiriye eske niba kujya bari bakwiye kubakira bo ibiteramo vya Friend of Farmstead niko vyama bigenda no mu cyumwaka uheze apara kwa cyumwaka uheze cyavala ne passe ndamaze kubikurikirana finale nk'ijya yo yabereye umengo kuri yari yabereye kuri Mickey Lounge umengo nta munyamahanga banazanye harembye ba Satubi bande kandi yari show imeze bo niyo twari turi twese ibiteramo by'abarundi turavyitaba tumvise ni cy'abarundi turagenda kabisa nanje naragiye ni kigeruka ba Satubi barimwo ikijya batubiyemwo Timaya Timaya bari bamuhaye mingi 150 uravyumva cyara ne passé yego naco nta nabantu bacitavye haje abantu bake uravyumva DADJU n'umuririmbyi international ndamukunda uravyumva umuririmbyi nyene nakunda arimba twatujambo nyene abantu barira tumwe abana banyotewe barira nk'ivyo je ndabishobora no kuraba Ludi ndizwa niki Twa yari jamoso zaruma tubabaje byaraheze umva nk'abantu mwe nabo sino zakubara nta ma emotion kigira ma emotion gani ibyo bintu urumva nige no kana abana bashuje ga simbizi je hari umwana yaciye ko banzi simbizi emotion ndazigira kamera umwana je yaciye ko aransimba neza yavugije induru yasatse umukobwa ndavuga ati onye barangiye bigabo bya bihagaze impande ya DADJU abati bigabo bitaba bizakuba bihari yagomba simbire kuri stage canke yaciye no ku bantu hejuru donc yaraduze kuri podium ntiyashitseyo none umuntu ari guca he ko hari harinzwe biteye urumva rero ivyo rero biba sivyo kuri jewe angle ndabifatamo sivyo ni cya cyizere kiba yego namba kuri ujya bikunda natwebwe twitahuye tukiorganiza neza byo kunda ibi by'imice wara dufate nko par exemple Kidume yaravuze ko yarondewe mu 5 miliyoni yego vuga atakona gasuzuguro haye iyo badufise ubumwe bajya abarimvyi bose bari haje bace banko gasuzuguro kama gacamureka sho akayikorana wenyene none umuzi gute ko none bagiye amahera bahembwa arazwi peu importe uko biri kose ntiba hanige usanga barabonge uko bigenda kose ntibabahaye miliyoni uko biri kose bon meruka Friend of Farmstead babahora bareza 3 miliyoni 3 show imwe ya Friend of Farmstead babaha 3 miliyoni uragenda bazo rero wese ndayazi ni 3 miliyoni batanga yego amera Friend of Farmstead mina yajua ni 3 miliyoni umuhaye 3 miliyoni ndamuhaye 900 miliyoni nanda kufanya urumva Kidumu kuba bamuhaye zitanu kwera abandi babahaye zitanu hari kintu yavuze wewe turakongereje ko zibiri hari kintu Alvin yavuze ati tuba dushonje iyo nzara rero no gufata inzara yacu tukayishira mu nda tuyishire mu mutwe iyo inzara iri mu nda ukoresha umutwe kugira ugaburira inda uravyumva iyo rero inzara yacu tufata tukayishira mu mutwe ivyo tubonye dufata ivyo cha dutubunye ndata ngo yataye ubwoko uravyumva yego nukwemera ati inzara y'umunsi umwe ntikwice ego c'est vrai ari usanga ubuzima tubayemwo mfisa amadeni mfisi iki barabati n'ubundi agwa izo 3 millions sivyo d'abord twamaze kumenya yuko amahera babaha urumva eka urumva ante 3 millions et 900 millions urumva eka ngene ngana yego hamuka cyumva eka nkiyo hama ejo hirya ejo ngo ushaka iterambere ry'umuziki kandi mu gihe waronse opportunité hano yo kwanka ikintu ugira fata qui risque rien à rien impinduka zose zabaye ku isi n'abantu bafashe ingingo bavuga ati bituravyanse sivyo donc uravuga ko abaririmbyi bisuzuguje cyane urumva nambukeneye yuko umuziki wa avance hari ingingo ugomba gufata kandi izo ngingo sumuntu azigufatira ni wowe wenyene ufata position donc igituma adatera imbere ni wowe reka ndagwe example ikintu kiri very simple kandi gifatange niyo concert DADJU araje kandi yaje agira rero tour araje ntango bivyaye muri contrat menya yuko n'amafaranga yagombye kuyabasubiza atarashika itariki d'abord show yari kuba samedi oya yari kuba vendredi yari kuba samedi avant yari kuba samedi yaciba vendredi yababwiye ati je mfise idiri iri important muri Maroc soit chukweni franga yenu canke sho muyihindure muyishire vendredi kandi
muri konta na confrère de presse yarimo kandi hari yagiye uno munsi utwaya tujanga tukaja mu media urumva so sakagaye Hazari biri mu ndakunda umurimbyi ari professional baga n'abarimvyi bari professional ego vraiment uno munsi Oleg amanitse ku mapakarte ya Brarudi ata amafaranga bamurisha bamuciye na gipankarte cyawe kiriko Oleg na Estanish kimanitse no kuri aeroport zo Kigali none ushaka uzorahabwa agaciro gute urabona hari ingingo utegeza namba si tu veux avancer hari ingingo utegeza gufata uno munsi umuririmbyi baramumanika ku mapankarte kwagusa image yawe igakoreshwa ku nyungu zabo kwagusa sivyo uno munsi DADJU yaza ahubwo ati icyo nshibita agaciro ka image contrat wanje ivuga yuko ari show cyo guperforminga gusa na press conference ni ibintu bibiri bitandukanye none mwe bari bagiye kumurondera kwiye sa ni bande bari bashaka kwaja muri press conference kabuye none ni bari bamutwe kuri brasserie hariya ngo bagiye gukora press conference de press yaranze yaze kuva mu modoka ati muri contrat n'ibirimo umutipe ari hagaze ko pe wundi amaze gukora akantu mwe nako ni drama wa musi kuri World Beach ya habwa ati no muri contrat ivyo nibirimwo je mfise abantu ngabashira ku imitahe byo kuririmba me itangazamakuru ingwane yaje donc bari bamutumiye turumva tuze namba dukeneye gukiza ino industry yacu twige gutanga des informations vraies réelles mugabo ngo baramuhamagaye kuri stage none bamuhamagara kuri stage gute kandi bitari muri kuko none DADJU wewe nawe ni kujya umuri professional abanyesha makuru baza ko batanga ivyo babona no abanyesha makuru barakwero guhugurwa bagahabwa inyigisho bamenye ati umuririmbyi meze gute drama yafise abantu bamushemwe imitahe kugira abe drama tubona haje nivyo c'est-à-dire yaduze kuri podium nuko habariho amasezerano hari mugabo ntishoboza yuko ushobora kumutumira ku rubanza rwa mariage rwa wakaza kuza kumutumira ku rubanza kuza gushigikira akaza mu rubanza rwawe no kuza kuririmba n'ibintu bibiri bitandukanye uravyumva ko azi neza ati nkaje hajya kuri podium nkaririmba baba boss banje nabo baza kwibaza ko nahembwe baza kwibaza voilà uraduze kuri podium uraje hano urazi neza ko muri contrat ni concert gusa yego kwera hajya ibintu bica na procedure marema uca kuba manager ugaca kubikipa baba ni concert ko aba manager bakubonye uri mu ma conférence de presse so niyo mpamvu rero burya abaririmbyi bacu bige gukorera kuri contrat cyane cyo nuze yavuze nico Alvin yavuze ati wafite ikibiri mu muziki w'u Burundi ikibi cawo nuko abanyamuziki wewe urashobora guhasho wewe nka Simbizi wasema vumba ukayanka mukarusanga maybe dizo nkande nka Dramati canke ubundi muririmbyi bari wose B-face aravuga ati warasara mu mutwe none wumva aho none hakuye kubiki mu muziki donc abanyamuziki bakwiye gufata ivyo abanyamuziki kugira bihinduke ni ibintu bisaba umva nk'ibi tufata nk'ibi byaje cyo turigira ku bandi twarayibonye kwa DADJU ashobora kuza agakora ibiwanye n'ivyo nibiri muri contre nibyo twige rero yuko abaririmbyi bacu ntibabe babuzirenda for bakeneye ko ino game ihinduka afere buzirenda bwirire tuyiyaca none Simbizi we ntubona ko biva no kutumvikana ko abaririmbyi ibyo ntibizopfa bihetse mugabo namba bakeneye yuko uno muziki wacu uva aho urugere ku yindi level buzirenda bwirire boyireka uravyumva izo ni inyungu rusange umuririmbyi amadukeneye yuko aduka uno munsi ashaka kurondera ati ndaguhereza miliyoni 2 yego go performing uravyumva ndavyumva kavuga ati wapewe ni make gira zine habari impamvu haruye jewe ndavye kuri level yanje niki gira zine kubera aba boss nabo bazana inota bavuga bati uyu ni yayanka ugera yatora donc bareka inzara urumva yuko avyanse ujya uyu abamufashije sambwa ati okay biranse nakundi kandi ndagoze 3 wabyo ivyo biba bibaye kugira namba wanje ukurondera numvise ko nakanaye namuronde baza ati yari yangahe era guhaya ngahe basi imana ifasha tumenye ingene je tuyikina c'est comme ça mais ari byabuzire ndabwirire mingi sana mu Burundi yego kandi noneho nibaza ko bikwiye kuvaho
ni bukebuke tukiri muri izi show nyene zo mu mpera y'imyaka y'umwaka wa 2023 turabona amashow menshi ariko araza mbona bitariko birahurizwa ko n'abantu benshi bavuga ngo abo mu bihugu bibanye canke izindi ntuze aba banyamitanye ngo bariko barasuka amahera ku bantu bo hanze cane gusumba ko ivyo bizokwama mu gihe tukiri muri za buzire ndabwiriye ko nta murimvyi w'agaciro tubona Kiduma bamuhanze 5 numva undi nshanda muhanze angahe kandi Kiduma ko bita live Kiduma piga live Kiduma naza na CD Kiduma muhanze 5 numva azana live hari aba musiciens en plus ava muri Kenya uravye kujya batayitike y'aba turabe guitar solo guitar bass mu pianiste uvuza ingoma ntashaba baking usana imiburazana equipe y'abantu 10 n'abantu 10 uravye bagabuye 5 million umwe nurashira mu ticket kije kuvanga no muri Kenya nanga sasa ukajusanga rero nagasuzuguro tout simplement rero agasuzuguro kugira gahere urumva kugira gahere bisaba yuko twitahura ni nk'ibintu turiko turakora bukebuke tumaze imisi tubona hari ingene hagati ya drama na Bface izo ngene ariko umuntu yateguye show ya Christophe wo mu Rwanda cha tubona kuri affiche hasohotse bari kumwe wewe bigiye bintu as umuntu nyene abikurikiranira hafi kandi nzi ko bishobora kuba isoko afise ko amakuru atari make wowe bibaza ko ari buzz canke ni show mbo jewe about igihe nanje nabibonye uko nabonye amakava umugabo umuntu ariza mbaza ko kintu niho kumbagize vya DADJU vyande byose j'étais pas là sinari ndi nindani mugabo ikintu ko kimbaje ndacishura kumba ndakibona ndibaza naravuze icama beef ngene bigenda ufata beef ukafata beef ukayitransforma mu vyunguka ako kijyagira urumva yuko ama media yose yaribo bavugabo icinshi bitago creation ivyo rero mba barabikoze bo arono sinzi amasezerano ari hagati y'abazanye Christophe n'abazanye Ben ndazanye Christophe ni Simplice na ntuzenga n'utwa Nelson amafoto batwa yaraye public Simplice ni asanzwe ni manager wa designer na Love Music umengo hama gute ntuze tagiye Nelson nawe Nelson numukire yigeze guhereza kontra Olege ibintu by'amategeko hama bakaca babura muri show abo bantu ni business kuko ega beef yabo umengisa niri kirahera none beef ihere atavyunguka basigaranye basaga kazware iyo beef yaramwinjirije amafaranga nganuko amafaranga ya monetization umwaje ni cenga ndiko ndabivuga ko umwanya barandi promote yo babivugiye umwanya bande babivugiye sivyo haga n'ama media online bari karironkera inyungu none beni beef nabo baronkiki niyo mpamvu bakweneye iyo beef bakeneye abantu babakire byarabaye namaze kwivuga kenshi byarabaye no kwirorero na Fizo yego witwa Pasteur Bagenzi nikindi boss wa Indundi Culture jange Indundi TV ujya fasha mutima ujya bashikira mutima yego herigeze kugura beef ya Fizo na Lolilo arayivyaza ivyuka kuri Mize Vivo yego none umunsi habaye umukire agura barahuriyeyo habaye umukire agura beef ya Drama na Bface akabana mona Chendi numva yuko umenga ahubwo abo nibo dukeneye narajya foruri bafamona canke I don't know tubimenyeshwe ibyo je ntibibaza jewe ku makuru ufise jewe narakurikiranye ikiganiro kuri Buja FM cha Bface jako munga drama taremeza yuko harimo n'abafere z'abakobwa urumva so ivyo rero bisaba rero yuko ari bo uno mupira uri kuri bo yego ni mu barondere mu bibabatsi baraguha ikiganiro gashaka I don't know nje ndemesha makuru tumutelefone Bface Bface ndamurondera kwiki tumubaze adamusabe emission nurumurondera uzura mwirondera emission yezu bimwibari je ushobora kumbaza ivya Bface yage bya tout simplement jewe icyo ushobora kwishurako mbonye umuntu aprofise beef akayibyaza ivyunguka is better kuri jewe gusa abe yamukurije inoti zikwiye ego ko je rero ndibuka yuko yambwiye yuko yo ico gihe bamuhaye 5 million Fizo 5 million sad hari muri 2014 ndafise ikibazo hamwe ijyaso wa performing biroroshe attends primusique ya 2020 hari beef ya Fizo na Satbi yego kandi Fizo yakubiswe miliyoni nizo namba 25 Satbi 25 baraduga oje kibazo mfise ni kimwe hamwe byo banka kujya byabaye kwa DADJU bakaca bagira rimwe kuri stage wumva boryohera public aya c'est ça
c'est ça Ivyo rero ntivyoryoha kweri. canke ko nzi ko hari ahantu babanza kuja ava yuko show itangura Muri backstage, muri vestiaire. muri vestiaire. Backstage. Ko bahita. donc ura Oya n'ivyo rero babibona none. Ni nkuko usanga n'ubicarana. Ega ari beef y'ivyunguka mani baricara bakabipanga. Nubu yashaka usanga beef drama nandi maze kubona ijya concert. Cyemvuga ati bano baje ko baradukinisha. oya Ndi ko ari beef I don't know. none ko Bface yavuze ngo hari abantu ngo drama ngo ahemba kugira ngo bamuvuge nabi kandi Na- nawe ukaba wavuze ko hari amara wari ya drama Mahera ya drama narayariye none mbeshe. none wariye kugira ngo tuke Eka je sinukana je. none wariye kugira ngo ugire iki mu bisanzwe No none tubwire umwavoka kugira akuburanire n'ubu nyene mvuye kwa maître muvayo sinambye ko ndi kwa muvayo yego babimbwiye hari umuntu yaguze parcelle ayigurira umuntu ayiguze haca haza undi muntu ngo iyo parcelle ngo nawe yayiguriye uwo muntu nyene ivyo bintu biraharawe hama arayigura kandi acitangura kubaka amaze kubaka inzu irahera inzu nini ya nziza haca haza undi muntu ngo parcelle niguye ngo nawe ngo ayimuguriye yego cyangwa mubwira wumva urumva ibyo bintu ndavyumva umuntu ndamushikanye kwa muvayo nasanze handitswe ati consultation 5050 kugira usakumvirize donc mwiterane gusa kugira akumvirize ni 50000 kugira kuburanire nayo n'ayandi mahera sivyo yego none niyamuburanira uko kuburana urumva uko kuburana sivyo yego none numva yuko umuntu azoba yamuhaye muvayo amahera igamuvayo afise akazi n'akazi erega zo wari wowe byansara ku kazi ki rero muvayo n'umuavoka sivyo jewe yaba drama atamahera yampaye sivyo simba ndiko ndanavuga nibi ngaha biga bintu bari kubikora kuza biga vya drama na Bface na Bface acha biprofitiramwe kwera nshanja ndamuvugiramwe kwera jewe akazi kiwanje donc uri gukorera show jewe nakazi nkora nivyo vyayo masho yose umbwira hari bimwe bimwe usanga umbwira nyene kubera kazwara nyene bari muvandi mwene tuvuga ati okay sinashwa nasema okay je ndashaka kubaza ikibazo ega ubu dukora ivyunguka none umuntu akora ivyunguka the problem okay ivyunguka warabihejeje ivyunguka warabihejeje kwa Dramati yego wowe urazi indirimbo zibiri zimaze gusohoka yande ni yande ya Bface ni ya Dramati wowe ninde wo hamanota menshi amanota menshi ninde wo muvuga ati uyu muntu vraiment gome yaranyemeje kuri indirimbo Dramati no kwari indirimbo yiwe Bface ari indirimbo ya Kidumu none yayisubiyemo neza ariko na Kidumu yarabivuze ariko ivyo bintu share ko usubiyemo indirimbo atari wabuze ivyo uririmba yarimba indirimbo ya Kidumu ivyunguka vyubawe so oya no sivuga ivyunguka abantu kuvugisha ukuri sera ni kuvugisha ukuri urazi ko mu kuburana ni mama ndaguha example mu avoka umuntu muburanira mukuri kwiwe kandi ukuri kwiwe kubabaza umu adversaire yego hako witaranyiriza ubusa uzana ivyunguka kandi ikintu kiryosha abavoka umu avoka yari karavuga umuntu we ariko araburanira amwita umukliya yego sivyo norazi impamvu amwita umukliya yego no mukliya nyene voilà nanje rero Dramati yari umuki yari umukliya rero nidupfe rero mu kazi n'umukliya wanje beef nibayibandanye mbwa ntayinjiremo jewe cyamba ndi mu kazi Simbizi wewe ni wewe Simbizi wa frère okay none uravye irya show ingene iri kirategurwa uyiha amahigo ngana gute mbizobera he Zion Beach le 30 Zion Beach entrée Anthony 20000 100000 abanyagihugu table 1 million on table 1 million nta kindi kintu iriko ni 1 million gusa avyo nibuka kava nuko ta telefone ifise none ndayiraba kugira ngo na detail wowe uriko iraba ingene iri kirategurwa wowe December ubona gute ubona mbo show irimwo ukujya ndayibona itangazamakuru rihaye yoba ire concert historique n'itangazamakuru riha ntuze poa gute juste nibabona nubona ngo Dramati na Bface na Mona muri show imwe drama twumvise yuko Bface afa Mona na none muca mubabaza rero kavuga ati nisho muyiteguriye gute mnabahuriza
show mukayigira nini itangazamakuru mukayigira show nini haje ucubona bakubise mwana nk'ubu Masalende na D1 bareka gusohora utungoma kandi tumeze bo tumeze neza mukabasabira nabone bakabongera mubwira baze ku blessing none gute turinda kurondera umurimbyi avuye mu Rwanda aze ku blessing asho puka papa tutosabira yuko na D1 nanuzenya mugana nabonye ko munze atandukanye hari ibiteramo bazogira imunsi impezo mwaka vrema nabonye bari ivyo fresh mugaki igiteramo ni kinini kiyaje kuri Zayani c'est pas faut pas négliger uravye abantu bamaze gusohora indirimbo muri iyi minsi muri fin d'année ni unde muvuga ati umuntu yaranyemeje vrema ko indirimbo yasohoye udahagaze oya nukuri ntuzenya Masterland na Dramati barakoze akantu kameze fresh uravye Masterland bavuze ngo ijya ndirimbo yaryoherwe n'ujya mu Queen video indirimbo n'ujya mu Vixen no twaciye tumuza ahubwo ni keza nake ngozi kajya Tonia warakabonye nayo zira ndri promoter kasaba nimero zero abone je ko ndazisaba ni wari kwazisaba ni wewe warazironse bazimaye ku bwinshi cyane none wagomba ibyunguka canke ngomba ndagakeze ndakabwira ati Tonya uri mwiza hari bindi none bakubwa sivyo mukubona umuntu akubwira turi mwiza kandi bavuze ko atamwanya ufise wo kubivuga oya ndabigerageza rimwe rimwe bibaye ariko nshobora kubikoresha kugira nanje numva ingene bimenze kandi umuntu na urahwera donc uvuga ati abo barakije mu ndirimbo zabo bone bona drama ijya ndirimbo imeze bon iraryoshe drama marende D1 n'abandi benshi bon tu juste ubu nta muntu agisoye indirimbo bitameze neza tout simplement gusa amahirwe gusa ikintu bari baravuga kuri zigere kure niyo azatanga ikintu bari baravuga kuri Masterland numvise umuntu ariko aramwidogera ngo yasoye indirimbo ndende none ngwanira akareka kuyumviriza amenye gute ko ari ngo tugeze muri ntuzengo ngo y'iminota ngo 2 3 iyo ninde yabizanye no muntu navuze karabivuga komfisi indirimbo ya Modeste ngaye iryoshe iminota 8 Modeste wa pasteur ujya prophet nta indirimbo nta ndende nta ngufi urabyo bakava ko yakwiye kujana n'ibihe n'ibyaha ibe turimo byitwa gute turi mu muziki n'umuziki none muri karaoke n'ubu ntibakiririmba za ndirimbo ndende za Christophe Matata na ba Chancho wa Miss siwe zinezereza abantu gushika no munsi turi tureka kuzana ngo ibiye ngo ibiki apana mu biteramo birimo donc muri ndavyibaga numva sindi ngene kubwira biheza umwaka nikiye giteramo uri kurara budaha amahirwe cyane dufise ibya Vestine na Dorcas dufise cha Christopher bebundi ni uya muri ibyo Chrisizi yego uravye nibi oya byose bitabeteramo byo mu mpera zo mwaka zibibura abantu byateguwe neza kandi buri muntu wese afise abantu biwe ngabo gusa niyo mpamvu kugira n'umukire DJ Paul nawe ne dirigiwe nirizofe nabi niwazo bikora byose oya DJ Paul niwe yazanye Chrisizi kandi bizobera n'ahantu hamwe kandi DJ Paul we arafise ingene akora ibitaramo byiwe nta gitaramo cya DJ Paul kigira gihomba toujours aronka abantu kandi cyangwa hemba neza ara system ya communication kandi hemba neza urabyumva kazi gitaramo mayigwa cyane igitaramo cya Christophe yego kubera ndabona neza mo content kandi abarundi nabo bakunda content nta barundi bakiza bavuga bati ngurumva ngo je naho ndamwemera ngo nje kumuraba kubera ngo ndumufana wiwe no abarundi barakunda content yafaze kuri Zion Beach ngo bagize ngo bose baremerewe kwinjira ngo sauf abajournaliste donc abajournaliste ntibaza kwinjira muri kugira abajournaliste batangura kwidoga muri rusange muzoni idoga mpaka koma namanda babuza ati reka kuja gutegera abo bantu hago n'Imana yabafashije nene nababwiye umuntu wese azokora nzobona ntaganze nzofa ndamuha ntaganira twebwe urabona mu bisembera iki mugenda kubarondera kwiki donc ntibari bakwiye kuja kuri airport gutegera igifaransa bari kuvugisha DADJU bari kugikura ari umuntu yanditse ngo usanga yababwiye ngo approche ngo ntimwamenye ico avuze approche donc approche chawi bati donc muri tete ibe nta numwe azi igifaransa mu ba journaliste nandi promote ici nous appelons pro nta numwe ari kumwakira bo hariho bahari arabavuga igifaransa vraiment na juste gaere umwakira gusa nta diri bari bamuhaye Bayani Santara promoter umwakira ndetse no mwakira bose ndakumbura kuravuga igifaransa ni lazima tukivugane rero bamesha makuru baruzuye ni benshi gose bari kumuvugisha gusa urumva abafise kimene gusa nibo baca babake
yego okay je nibaza ko amakuru yarayo ibaza ko ari iyihe nk'utongana tutavuze na cane cane uri mu vyunguka vya jewe nuko ngwaye numva ntangoye sinzi ko ari no micro cyangwa nambere kubera hugaye oya numva ntangoye kuba faible ko ariko bambwira ngo indirimbo yawe indirimbo ubwira urasohoka gere ko nabonye mu muduga wasaze uri kuvuga ngo kona ivy'indirimbo n'ikindi gihe ngo kona wajya kona igira sanzwe hari yandi nimisanzwe hari none simbizi duhe akapera tureke ivyo bintu ndagusaze seri nangu mvumfise bana nanu reka tuhugurure kugira ngo ndahe oya reka duhe akapera ya oya reka sindanafungura unkweje iganiro saa 6 habo ni saa 8 bwinyo utarafungura ahubwo aya masaha wari mu vyunguka simbizi nirirwa mu ngwane z'abantu tu safi nama kandi abantu abo fasha ibibazo c'est pas dramatique wenyene sinde urumva yuko hageze n'ibintu none kutamaho ngo ndagufasha hageze n'amatati kuburana n'iki byose urumva yuko abantu ndayibafasha byose ni wewe je suis métier service numéro yanjye reko mfise umuntu yagambaniye ndakurondera numéro yanjye 69 hari n'umutipe yandonda yambwira yuko urugo rwiwe rutameze neza usigaye n'umujana ndamufashe kugugara urugo muri rusange ego ni nkaho ntataho umufumu nyene ntivyumvikana none bikeri wa VP ugende kuri wa mufumu wawe ndamutware ku mufumu rw'urugo rwagira ikagugare ayo sina madiri nkina cyane n'ibujumura twahaba gute none uzobona je ngo manyerera okay n'igitoro ngo masirikira turamujama none waramurose Bondi ndaro nkamaye namusavye diri yose yakora kuri $400 byakwe numuti gusa urugo umugore asubira kuvanga cyane nawe no muvange none nawe mutura wihasi biza je simvangana bizo wokuvuga niyo guheta kona nimba ari kona yakiriwe gute mu bantu nkuko wari witeze nayo kwari kuyigurisha ari system kuyigurisha kandi barayiguze ubu resho imeze neza fresh ni dog tabayo okay safire ndagushimiye je numva takino kubwira hari kindi none ndagiye tuno turamutse na kazwari numaye muramoze ich bin krich ni Kiswedo mubwira akajambo kamwe simbizi na Kiswede nzibara gashaka ubwe ndo ivoto simbizi wose amavuma ndagushimiye cyane wakoze cyane kuza guha abantu sho naho ndayiguhaye ushonje nizere ko la prochaine fois ndokorera igitabo ikintu noba navuze atari cyo nakivugijwe n'inzara nze ndakurondera show iheze nangorane ya Christophe canke Christophe bashobora kuzana izindi no bunyene mu mwanya uzo munda gutelefone karubuze sawa safi sana rero asante sana mama big up Kazwa TV, we want the words, the solution of all truth.